subwa mbere umugwi Sévère ushitse muri no ntara ya Bururi. Haraheze imyaka itari mike, imyaka igera kuri 3, umugwi Sévère uje hano ukaza kubaza abene gihugu, ukaza kubugura imiryango kugira ngo abantu bose bo muri kano karere basanzwe bafise ico bashaka kwitura umugwi baranwa ko karyo. Warakwiye mazone yose, uraja makomine yose, turaja mbere ngira no ku mitumba, turugururira imiryango kugira ngo abantu bashobore kuza kutwitura. Baraduhaye amakuru afatiye kuri kahise, duhereye mu bihumbi uko cari gice kihera ku gihe twofatira ku mu gihumbi kimwe amajana 962 ugashika mu mwaka w'ibihumbi 2008 aho itegeko ryari ryarashinze. Muruka ko umugwi waranguriye ico gikorwa hano mu ntara ya Bururi ari ku magenekerezo ya 20 mu Nyonyo gushika kuri 12 Kigarama mu 2017. Ico gikorwa cararanguwe mu ibanga ntangere kandi cagenze neza. Umunyagihugu wese yarasabwe gutanga umuco kuri ico cyose yifuza gushikiriza umugwi. Abene igihugu bose bari basabwe gutera agacumu kubumwe muri ico gikorwa gihambaye. Atayindi ntumbero twari dufise atari kurondera ukuri kuri kahise k'igihugu. Nuko kuri n'ubu tukiko turarondera kuko ari ukuri kuzodushikana aho abarundi banywana tugashika kwiterambere rirama. Banyakubaha mwese mu cyubahiro ciwe. Uwo munsi rero turi ngaha nk'abagize umugwi Sévère nakanya keza ko kubakengurukira cyane cyane mu ntara ya Bururi uburyo mwatwitavye muri ico gikorwa twakoze haraheze hafi imyaka 3. Twarashoboye kuvugana no kwakira abene igihugu bashika ku bihumbi 2 na hafi na 90. Amavu yabo twararonse n'abandi twokwita inararibonye bashika hafi 30. Bariganiye umugwi Sévère idonido y'amakuba yabaye guhera ico gihe c'igihumbi kimwe amajana 962 gushika mu gihumbi kimwe amajana 993. Amakuru batwiganiye yadutumye tumenya abantu bashika hafi ibihumbi 2786 bishwe, abandi bakagenda amazi mayongo muri ivyo bihe byose bitandukanye vy'ugwimo. Ikindi tubakengurukira ko nuko abatwitavye batari bake, cari gitigiri ciza gishimishije ko bashika hafi 1176 bavuga bati ibi bintu twebwe naho tubibabwiye n'ikindi gihe muzogaruka turashobora kubisubiramwo canke n'igihe hoza uwundi muntu yifuza ko tubimugira ko idonido turashobora kubivuga ku mugaragaro mu ikoraniro. Hari n'amazina y'abene igihugu ashika hafi amajana 388 bamaze kumenyekana hano mu ntara ya Bururi, bavuzwe yuko boba barakingiye abandi mu bihe canke mu gihe bari bageramiwe. Izo nkingu z'ubuntu nazo rero nabo gushimirwa kandi turazi yuko n'Imana rugira vyose nanyo nizoshobora kubatera iteka ku gikorwa ciza bakoze. Haramaze kuboneka n'abantu bashika hafi 90 bamaze kuvuga bakemanga ku mugaragaro yuko batubwira bati twebwe twaratanze imbabazi ku bibi byose twakorewe. Banyakubaha mwese mu cyubahiro ciwe, twagarutse rero hano mu ntara ya Bururi kugira ngo tunoganze. Tugiye kumara hafi amayinga 2, igice ca mbere kizomara amayinga 2 turiko turatohoza ku matohoza yimbitse ku kiringo c'igihumbi kimwe amajana 972. Tugomba gukora amatohoza yimbitse kugira ngo dutohoze neza dufatiye kuri bya bindi batubwira
abantu bizanye mugabo ubu natwe ari twebwe tubaza ibibazo kugira ngo tumenye ido nido y'ingene ibintu byagenze. Tuzohera kuri ico kiringo ariko kandi tuzobandanya tuduga kugira ngo dushike ku biringo vya kuvyaba vyarabaye mu 1988 mu 1991 mbere vyabaye mu 1993 bene vyabaye nyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Ngira muca mumva intumbero yuko duhera mu 1972 zumvikana nuko tuzi yuko abantu b'inararibonye bo muri ico gihe abenshi bariko baratambuka, abandi bageze mu zabukuru, abandi baramaze mbere no kwitaba Imana. Twifuza ko rero abo batamana batamakazi batogenda bataduhaye amakuru yabo ngo baduhe umuco kuvyo babonye, kuvyago vyabashikiye, kuvyago vyashikiye Burundi, kandi turazi ko ngaha muri ntara ya Bururi naha ibintu vyahashitse nkuko twamaze kuvyiganirwa na benshi bo muri ino ntara. Turamaze rero kumenya amakuru atari make dufatiye kuvyo twagiye turakorera mu zindi ntara, kubera yuko twari tuvuye mu ntara za Makamba mu bice vy'amakomine ya Vugizo, Makamba, Mabanda, twarashitse no mu Kiyaya c'Imbo, turashika Inyanzarake, turagaruka no mu ntara ya Rumonge, makomine hafi yose. Aho twahashitse tuvuye mu ntara ya Gitega, aho twari twagiye mu makomine za Giheta, Gitega, Shombo no muri Karozi, Nyabikere na Buhiga. Amakuru yacu kenshi tuyafatira kuvyo baturangiye, kuvyo batubwiye. Abene igihugu bakatubwira bati hajya hari ikinogo rusange c'imyaka genda mubanze mufurure. Rimwe na rimwe turagenda tukahabura, tugasubira tukagerageza irigira kabiri, tugasubira tukagerageza irigira gatatu, tugateba tukaharonka. Mu ntara ya Gitega twarahatoye ibinogo bitari bike, turakura ibisigarira vyinshi. Twarakuye ibisigarira birenga 7348. Turagenda mu ntara za Rumonge aho twashitse tukaronka ibisigarira birenga 813 mu binogo hafi 11, Nyanzarake 484, Makamba 1190 nibisigarira by'abantu bangana uko murantunga si ibisigarira bingana ivyo bitigire, nibisigarira by'abantu bangana 1191 mu ntara ya Makamba. Aho twahatora ibinogo bitandukanye, mugabo hari ibinogo tutashoboye kugerageza kugira ngo dufurure turabe, kubera aho biri hashobora kuba hagoye canke yuko tutararonka umwanya ukwiye wo gushobora gusubirayo kugira ngo navyo tubikorereko. Mugabo ivyo bike tumaze gukorerako vyaradufashije yuko abene igihugu mu kuduha amakuru yabo bashobora kubifatirako kugira ngo batubwire ido nido y'ivyahabaye. Mu matohoza yacu tuvuga ko tugeze ku rugero rushimishije. Aha mu ntara ya Bururi baramaze kutubwira mu vyo twari tumaze gutohoza yuko twoba dufise hafi ibinogo birenga 80. Muri ivyo binogo 80 hari ivyo tumaze kufurura tukaraba, mugabo hariho n'ibindi tutarashobora gufurura kugira ngo turabe ingene bimeze. Iki gikorwa rero kituzanye hano, kituzanye kugira ngo dukorane n'abene igihugu, dukorane n'abarongozi, dukorane nabo bose bajejwe ubuzima bw'igihugu. Turasaba rero abantu bose baba bafise amakuru ari ku binogo rusangi, ari ku vyo bumvise kubijanye no gwimo gw'irindwi na kabiri, kugira ngo bayaduhe tuyakorereko.